ndihweje neza nafashe akanya ndabona ko ari ico bita glissement de terre mu Gifaransa, mu Kirundi niyumva yuko ari umusozi watemutse hanyuma uramanuka. Biva ku bintu byinshi, biva ku cyo bita kugene isi hengamye pente topographie, biva ku bwoko bw'amabuye ubwo ngaha nyene kamere. Aha murabona yuko turi mu migwa, mwumva arahengamye cyane. Iyo ibuye riko rirabungwa mu Gifaransa bita alteration, bica ritanga ikivuvu kirimwo ibumba ryinshi. Ibumba ryinshi rero kenshi na kenshi rirakunda gutemagurika, kunyerera rimanuka. Ikindi nacyo bituma navuze yuko ari bituma byinshi biba biri kumwe n'amazi. Amazi y'imvura yaguye nyinshi, isi ikanywa kabisa amazi menshi, kenshi birakunda gutuma n'umusozi nyene umera nk'unyerera nk'utibuka. Aha rero murabona aho duhagaze, tuvuge turi ku rubibe rw'ahatatemutse n'ahandi hatemutse ngaha mu kuboko k'uburyo bw'iwanje. Uravye kugene hangana mu bwaguke hashika nk'imetero 100 zirenga z'ahantu hatemutse. Turabona umuntu avyize neza yoshobora kugira ikarata y'aho hantu hatemutse hose. Iyi gutemuka rero navuze ko mu Gifaransa bayita glissement, ariko ni glissement twoshobora kongera ko akandi. Ni glissement rotationnel, ni kuvuga yuko iramera nk'ihengama gatoyi, ariko umusozi wose, ico gipande c'umusozi ica kimanuka gutyo nyene. Urabona nk'ibitoke byarahengamye gatoyi, ego niko, ariko urabona byose byagiye bihagaze, amazu yose asa n'ayagiye ahagaze. Hamwe hamwe urabona yuko biza birahengama nk'inzira hariya mwabonye yuko yari imeze gutya, ariko yagiye ihengamye gatoyi, ihengamira iyo yavuye. Ego niyo rero umusozi watemutse, kandi novuga yuko ngaha mu migwa subwa mbere bishika, subwa nyuma n'ibintu byama byabaye. Hari n'ibiruta ngaha cyane biba ku nzuzi, impande y'inzuzi za Mugere, za Kanyosha n'ahandi. N'ibintu kuri mu hinga tuvuge twama twavyize, ni ibintu bisa n'ibisanzwe.